Umucho Bijambo Ministries. The Word of God is light. Yesu nashimwe cyane. Hari ibintu nifuje yuko uyu munsi navuga ko kandi ndazi yuko bigiye kugufasha kandi bigiye kugufasha n'uburyo wasenga. Ndazi ko bizohinduka kuko mu by'ukuri gusenga si navuga gute si umugenzo, ahubwo iyo dusenga tuba turiko turavugana n'Imana. Rero niyo mpamvu tuba dukwiye gusenga ariko twumviriza n'Mpwemu Yera aturongore mu gusenga. Ntiwumve ngo pasitori wawe yasenze uku nawe bari gusenga canke ngo uyu muntu ngo arasenga neza. Reka da, agira ngo ndakubwire nta muntu n'umwe azi gusenga. Niyo mpamvu Mpwemu Yera adusengera, kuko urashobora kuvuga ngo runaka arazi gusenga, ntashake aba yiyiriza iminsi 40 umwaka, ariko nta muntu n'umwe azi gusenga. Ndibuka igihe kimwe nari mu ishuri riraho, ndibuka umugenzi wanje je naryama hejuru yiwe, akumvutse mu gitondo ngasenga, yaca avuga ati Imana, nta sengesho na rimwe ndenza ku vyo Davidi asenze. Kuri Imana ivyo Davidi yasenze vyose ndabihinduye ivyanje. Amen. Uko nyene hambira atari kuki usenga gutyo, wewe ubikurahe? Ariko naratwenze by'ukuri, nubwo uwo muntu yabona ko umengo nzi gusenga, ariko mu by'ukuri nta n'umwe azi gusenga. Hariyo abantu bazi gusenga bagatondeka amajambo aya nari ukumva n'amajambo aryosha ameze neza, ariko nta n'umwe azi gusenga. Niyo mpamvu Mpwemu Yera adusengera. Hari ibintu jewe nasengeye igihe kinini cyane, kandi uwo mugenzi wanje wumva avuga yuko nzi gusenga. Hari ibintu byinshi nasengeye igihe kinini, ibyo bintu ntivyishurwa. Hari ikintu kimwe Imana yampishuriye, nicyo nifuje gusangiza mwebwe. Ndazi yuko atari jeje nyene, ndazi yuko atari wewe, utari umwe, mutari babiri. Ndazi ko muri benshi cyane musenga, mukiyiriza, mukaryama hasi, mugaheba ibitanda, mukaduga ku misozi, mugasenga, ariko Imana ntibishure. Mukabona umengo Imana ntiyumva amasengesho yawe usenga, umengo kwisonzesha uriko urata umwanya, umengo kuduga umusozi uriko urata umwanya. Mu by'ukuri abantu benshi bamaze no gucika intege, kuko usanga ufise ubuhanuzi bumaze nk'imyaka nka 20, 15, ariko ata kintu na kimwe urabona ukirindira, ukaguma wibaza ati kare Imana ishobora byose bimeze gute none kwitanyishura, ariko bikagucanga. Nturi umwe, nturi babiri, nturi na batatu. Ariko nagira ngo mpere kuri iki kintu c'ubuhanuzi. Mu by'ukuri kenshi ubuhanuzi tuba dufise sibwo. Ubuhanuzi ubona budasohoye, nubwo woba wabuhawe n'umuprofeti isi yemera ko akomeye gute, ukabona ntibusohoye, ubwo buhanuzi ntibuba buvuye ku Mana. Kuko ubuhanuzi bwavuye ku Mana burashika, nubwo buteba urabubona. Wibuke Imana yabwiye Yeremiya, amubwiye ati wabonye ko ndinda ijambo ryanje nkarishitsa. Ico Imana yavuze ni lazima kirashika. Rero muri iyi minsi dufise abahanuzi usanga bariko bararongorwa n'amarangamutima. Rero uwo muhanuzi cyangwa uwo muvugishwa arongowe n'amarangamutima. We waraje arakuvugishijwe ko canke araguhanuriye, hama urakiriye kandi urizeye ngo ni Imana ivuze, hama ugaca utangura gusenga,
wisonzesha kuba kwigisha ngo utabereye maso buvugishwa Imana yakuvuze ko ntibuzosohora, ugasenga ukiyiriza ukaduga uwo musozi umwaka umwe 2 3 4 n'ubwo woduga imisozi imyaka 100 ubwo buhanuzi ntibuzopfa busohoye ku buzima bwawe, kuko ntibwavuye ku Mana, bwavuye kuri uwo muhanuzi ari amarangamutima yiwe agaca kuvugishwa ko ngo Imana iravuze. Ikindi, ubuhanuzi bw'ikinyoma ntibushobora gusohora mu buzima bwawe. Ndakubwiza ukuri, kubera umuhanuzi tuba tumwemera tumwizeye tuzi ko ari umuvugishwa n'Imana, arashobora kuza mu nzu iwawe ukamugaburira akavuga ati abantu bakunze kuvuga ngo umuvugishwa iyo ahaze aca atangura kuvugishwa, sinosohoka muri iyi nzu uku ntavugishijwe. Ubwo nyine agaca asenga hama agaca atanga ubuhanuzi bwa feke butari bwo, butavuye ku Mana, akubwira ibintu amaze kubikubwira wewe ukizera ngo yaguhanuriye, ariko mu by'ukuri ubwo buhanuzi buba buvuye ku Mana. Kandi nubwo wosenga ukikebagura nk'aba bahanuzi baba yari, ntibuzopfa busohoye ku buzima bwiwe, kuko n'umuntu yavuze si Imana ivuze. Ndibuka abakozi b'Imana 2 b'abahanuzi twigeze kujana ahantu mu nzira aho y'umumama w'umukecuru akuze, hama mama aradufata neza aratwakira kugira wakira abakozi b'Imana. Hama ubwo nyine mu nyuma niho abo bakozi b'Imana 2 baciye batangura kuvugishwa. Umwe aca atangura kuvugishwa inkuru yabwiwe n'umwana wiwe. Kuva icyo gihe naciye mvuga ati aba bantu ndabakaravye, tuzosubira kujana ahantu na hamwe gukora igikorwa, kuko mu Kirundi barabivuze neza ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe. Rero abahanuzi bameze nk'uko nawe ukaguma ugendana nabo, urumva by'ukuri ko ukwisanga nawe umaze kuba nkabo, urumva ko ibyo aba ari ibintu bibabaje. Rero mu by'ukuri ni kubera iki none dusenga kenshi ntitwishurwe? Bibiliya nivuga neza ngo dusaba nabi niyo mpamvu tudahabwa. Dusaba nabi niyo mpamvu tudahabwa. Kuki umaze iminsi uduga imisozi? Mbega uri kurasenga gute? Urarongorwa n'Imana canke wewe urongorwa n'ivyiyumviro vyawe, ishari ry'umubanyi wawe kubera ubonye aguze akamodoka nawe ugaca ugenda ufise ishari, Imana kubera iki jewe raba uyu yaguze imodoka yambaye neza asa neza ukuntu ugaca udeguka ku musozi usenga hanyuma ukisonzesha. Nawe Imana iguhe nk'ivyo ihaye uwo mubanyi wawe canke uwo mugenzi wawe. Ariko nagira ngo ndakubwire ubuzima bwawe atandukanye n'ubwa mugenzi wawe. Rero ugiye gusenga uko, Imana ntishobora kukwishura. Hariho abantu usanga niyo bariko basenga bariko baripfuriza ibibi abandi. Hari indirimbo ntazopfa nibagiye, kandi iyo ndirimbo abantu barayumviriza ngo ni indirimbo yo guhimbaza Imana, ariko by'ukuri ugiye kumviriza iyo ndirimbo, je sinemera ko ari yo guhimbaza Imana. Wapi, ahubwo iyo ndirimbo iba yuzuye ishari, inzigo n'urwango. Uwo muririmbyi yararimbye avuga ngo sengera umwasi wawe abeho igihe kinini canke arambe, ngo igihe Imana yaguhezagiye azovyibonere n'amaso yiwe. Aho urumva impwemu ibiri inyuma y'ivyo bintu. Nanje mbanze ndakwereke ko nasenze Imana ndasengera umwasi wanje ngo arambe, nanje nze ndamwereke. Rero ibaza Imana
imaze kubikora ikamuha ivyo bintu, ico aca akorera uwo mubanyi wiwe. Uwo mubanyi aca atangura kumugira gute, kumusuzugura, kumutuka, uribuka cya gihe waransuzugura, tariko sha raba fise Imana, ukibaza ko ari ibintu byiza, ariko mu by'ukuri uriko uramwereka ikiburi, uriko uramwereka ubwishime n'ibindi, nta n'Imana abona muri wewe. Nta n'ubutumwa bwiza bariko babona muri wewe. Kandi kawaida abantu tuzi Imana, kuvuga ubutumwa ntidukwiye kuvuga mu madini gusa, wapi, no muhira, mu kibano, ukubana n'abantu, ku buryo uca abantu bakashingira inabi bakavuga ati uyu muntu ni umukozi w'Imana, uyu muntu arubaha Imana, uyu muntu ni umwana w'Imana. Ariko bakubonye ugiye dimanche gusenga bakavuga ati wa wundi tewe nawe wigira ngo uzi Imana urasenga, ati tugenda. Imana idufashe cyane. Rero mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane bituma Imana itishura amasengesho yacu. Ikintu cya mbere gituma Imana itishura amasengesho yacu ni kenshi amasengesho dusenga usanga twikunda. Amasengesho menshi dusenga turikunda. Ni jewe, umuryango wanje, mwana wanje, umugore wanje, famiye yanje, abo tuvukana, abana bariya, byose mbese ni jewe gusa. Nimba uri kurasenga, Mana ndasenga umpa inzu, ugasenga usaba Imana inzu, iyo nzu urasenga uvuga Mana ndakeneye inzu imeze uku nuku, ariko kugira bwa bwenge bwo kuvuga ati Mana ndakeneye inzu uzompa, hazoba harimo icumba cawe, hazoba harimo icumba c'abashitsi, hazoba hari icumba c'umuntu uwo ari we wese yovuga ngo arangendeye akeneye ahantu ho kura, ariko wumva usenga ati ni jewe gusa. Ni ukwikunda. Rero amasengesho usenze wikunda, Imana ata nyungu n'imwe ifise muri ivyo bintu uriko urasengera. Ndakubwiza ukuri, kugira ngo Imana ikwishure biba bigoye. Nimba ugomba gusaba Imana inzu, Yesu nashimwe cyane, bwira Imana ati Mana ndakeneye inzu, ku buryo ata muntu n'umwe azoza aje gusaba indaro abura aho kuryama. Mana ndakeneye inzu, ku buryo iyo nzu atacumba cawe Mana kizoburamo. Ndakeneye inzu Mana, mbese izoba ari nk'ingoro yawe. Yesu nashimwe. Aho Imana izokumva, kuko Imana irafise inyungu muri iyo nzu. Yesu niwe yaciye avuga ngo nambara ubusa muranyambika, ari nshonje murangaburira, nabuze aho kuryama mumpa indaro. Ivyo twabigukoreye gutega mwami? Yesu aravuga ngo kuko mwabikoreye mwene so umwe muri abo, ni jewe wabikoreye. Yesu nashimwe. Rero urumva ufise inzu ugaha indaro abantu bagusabye indaro, ukagaburira, ufise ivyo kurya ukagaburira umuntu agusabye ivyo kurya, umuntu agusabye impuzu ukamuha, mu by'ukuri uriko urabikorera Kristo Yesu. Niyo mpamvu iyo nzu Yesu aba yifisemo uruhara. Yesu nashimwe cyane. Gusenga kandi wirirwa mu vyaha, wivundagaza mu vyaha. Muri Yohana 9 niho hacavuga neza ngo kuko nzi neza ko Imana itumva abanyavyaha, ariko abakora
ivyo kugororoka, ivy'Imana igomba. Rero gerageza nimba uriko urasengera ikintu runaka, umenye neza ko umutima wawe utunganiye Imana. Usenge utunganiye Imana. Ikindi kintu kigoye abantu muri iyi minsi gituma amasengesho yabo Imana itayishura, nuko atakwizera bafise muri bo. Urasenga ariko pe ukwizera nta kwizera. Ni ukuri nagira ngo ndakubwire, nimba ari ikintu ca mbere gikomeye cane mu buzima bw'umukristo, ni ukwizera. Nimba udafise ukwizera, saba Imana iguhe ukwizera, saba Imana ikongerereze ukwizera, kuko ukwizera nico kintu ca mbere rwose gikomeye kuruta ibindi. Usomye Bibiliya mu Baheburayo urumva ngo ukwizera niko kwatumye Aburahamu, ukwizera niko kwatumye Nowa, ukwizera niko kwatumye bakadondagura ibikorwa ukwizera gukora. Yesu nashimwe cane. Kwizera ni ukuri pe, abantu bakunze kubigereranya nk'ibisazi, ariko rimwe na rimwe bashobora kwemera ati nivyo, ariko simvuze ko ari ibyo. Kuko ukwizera ikintu utabona, utazi. Bibiliya ivuga neza ngo kwizera ni ukwizera neza udakekeranya yuko ivyo wasezerana uzobibona. Ivyo ni ibintu utazi aho biri, ni ibintu utazi ubifise, ni ibintu utazi igihe bizozira, ugaca uvyizera, ahubwo ugatangura no kuba mu buzima bw'ivyo bintu. Rero utabaye nk'umusazi muri wowe uvuga ati ndafashe ingingo y'ukwizera kw'ibi bintu, ndakubwiza ukuri, ivyo bintu biragoye kubibona. Rimwe na rimwe kenshi iyo pastor ariko arigisha canke umuvugabutumwa canke abandi bantu, urumva kwera ukwizera kwaduze kaduga gose, ariko mu kanya ugaca bumva kwakije. Ariko ucumva izo nyigisho ukamengo n'umusozi wowe abwira ati baduka witerere hariya mu kiyaga, ariko mu kanya gatonya ugaca wumva umengo byose biraheze, n'inyigisho wize wapi. Imana ifashe cyane, Imana idufashe cyane. Yesu yaciye abivuga neza ngo abantu mwene nabo bameze nk'imbuto zaguye mu nzira. Iyo bumvishe ijambo ry'Imana baranezerwa kabisa, bakumva buzuye inkomezi, ariko haca akanya gatonya Satani agacaza akanobagura za mbuto, hama kwa kwizera ugaca kugira gute, ugaca kugenda, ugaca utangura ahubwo kuvuga ati ndaguwe, ndapfuye, ibi na biriya. Ariko ufise ukwizera, ikintu cose wokora ari ukudandaza, ufise ukwizera by'ukuri uradandaza kandi ukunguka, kuko urizera neza udakekeranya yuko uzokunguka byange bikunde. Ico Imana yakuvuze ko urufunguzo no kwizera, utizeye ntibishoboka, kuko iyo wizeye utangura kuba muri cya kintu nubwo kiba kitaraboneka, utarakibona n'amaso. Rero niyo mpamvu iyo usenga uduga umusozi ariko ufise ukwizera muri wewe, wisonzeshe ufise ukwizera muri wewe, ukorera Imana ufise ukwizera muri wewe, ufasha abantu ufise ukwizera muri wewe, ibyo uriko urabikora uriko urabikorera Imana, kandi ejo Imana izoguhemba. Ibyo ukora byose ushiremo ukwizera, ariko udafise ukwizera biragoye. Bibiliya nico ivuga neza ngo
ubutizera uwo ntashobora guhimbara Imana. Rero ivyo ukora byose ubikore uhimbaza Imana. Ikindi kintu gituma abantu basenga ntibishurwe ni ukwikunda, kwigungirako. Abantu barigungirako ugasanga utwafise twose ni jewe, ariko ntiyibuke gusangira n'abandi canke gufasha abandi. Uyu munsi ashobora kuba ari wewe, ariko ejo Imana ishobora kugirira neza ujya muntu. Rero waramufashije ugasanga ni wabaye ikiraro ku buzima bwawe. Nagira ngo ndakubwire ubuzima tubayemo twese turi ibiraro. Wewe uri ikiraro cyanje canke je ndi ikiraro cawe, canke ndi ikiraro c'uyundi muntu ntazi nawe utazi, nawe ikiraro c'uyundi muntu. Twese tugenda turi ibiraro. Rero iyo ubanye n'umuntu nabi canke ubayeho witwara nabi, kenshi wisanga mu bugaragwa. Pole sana ku bantu bakunze guhemuka, pole sana ku bantu bahemuka, kuko umuntu ahemuka kenshi azokwisanga mu bugaragwa. Nubwo wosenga gute ngo ubwo bugaragwa ubuvemo, ugasanga biragoye. Kubera iki? Kuko uyu munsi Imana ntimanura manu zivuye mu bicu, bapi, ahubwo Imana itanga manu iciye mu bantu. Rero ibaze wewe wabanye nabi n'abagenzi bawe, mu kibana aho ubaye, mu muryango, mbese ahantu hose wabanye n'abantu nabi. Biba bigoye, bifata igihe kinini cyane, kuko abantu Imana yociyemwo mu buzima bwawe waramaze, reka mvuge ko ikiraro wamaze kukibomora canke kugiturira. Rero Imana ica yubaka iyindi systeme, ikindi kiraro gishasha kugira ngo izi gutabare. Ariko ntibiba umunsi umwe, oya, bizofata igihe. Kandi aho Imana izobirikirana kwigishirizamo, hinduka nyamara ubane neza n'abantu. Kuko uyu munsi niba uvuze ngo wabonye Imana, ndemera neza 100% canke 90% yuko iyo uvuze ngo wabonye Imana ngo yankoreye iki n'iki n'iki, kenshi ubonye ivyo Imana yakoresheje undi muntu, yaba ari umuntu uzi, yaba ari umugenzi wawe, canke umuntu wo muri famiye yiwawe, canke umuntu muhuye mw'ibarabara nubwo yaba atakuzi, canke muhuriye ahantu hatandukanye, ariko aba ari umuntu. Si marayika wamanutse avuye mu ijuru aza kubwira ngo jewe ngo ndi marayika runaka ngo natumye n'Imana ndakuzanire aya mafaranga, canke ndaguhiye imodoka, ndaguhiye inzu, ibi na biriya. Rero niyo mpamvu iyo ubana nabi n'abantu, utwuronka twose utwigungirako, ukibona wewe utiyumvira abandi bantu, mu buzima bwawe ufise ikibazo. Ubuzima bwawe ufise ikibazo, mu buzima bwawe uba ufise ikibazo. Rero hinduka, senga, ugire ukwizera. Nimba wahora wigungira ko utikura ata kintu wikura, ugerageze muri twa tuntu duke ufise. Ndemera neza yuko ata muntu n'umwe ashobora kubura ikintu afasha uyundi. Nubwo uvuga ngo je nta kintu na kimwe mfise, nta kintu uzofashisha umuntu. Rega ibintu dufashisha abantu si amafaranga gusa, ibintu byinshi kandi bituma ubana neza n'abantu. Kubana neza n'abantu ntibivuze ngo n'amahera gusa, wapi ngo kuzura bagurira ibi na biriya, wapi. Rero ube maso, mu by'ukuri urabe, wisuzume ko kuba Imana yikirateba kukwishura canke kwishura amasengesho yawe, amasezerano yawe, katari wewe wabigizemo uruhara.
kwizera ubuhanuzi butari bwo, kwizera abahanuzi batari bo, kwizera ibintu bitavuye ku Mana, mu gusenga ugasenga atakwizera ufise, ahubwo ukaguma urondera abavugishwa gusa, kuko iyo bavuze mengo uvuga ati okay, iyo bavuze tayari. Ibyo bintu wicare wirimbure, wemerere Imana ikurongore. Ikindi gituma amasengesho yawe atishugwa ni iki? Gusenga usengera ibintu bitari mu bugombe bw'Imana, ivyo navyo nuwe kurata umwanya. Hari abantu maze kubona bariko barasengera ibintu batitiriza Imana, kandi Imana ikababwira atuya, ikamusanga no mu ndoto, ikamubwira ati oya, iki kintu ntuzokironka, sindakiguha. Umucyo w'Ubujambo Ministries. Hama ejo ukabona yazindutse kwa pastori iti sengera kino kintu n'umutwaro unkomereye. Pastor akamubwira ati ariko jewe ndabona Imana iki kintu ya chance kabisa. Akavuga ati suko ndaza aho nzoja. Kemera karondera n'amaturo bashira abaprofete, akamushira amafaranga ati sengera kino kintu. Hama akamusengeye umuprofeta akanamubesha, ugasanga cyavuga ngo ntiwumva. Urasenga ukazosenga icyo kintu kizopfa kibaye, nubwo umuprofeta yakubwiye. Ikintu icyo ari cyo cyose usengera kitari mu bugombe bw'Imana ntigipfa kibaye. Nta muntu n'umwe kuri iyi sahari ashobora gukontorora Imana. Nimba Imana idashaka gukora ikintu ku buzima bwawe, nta muntu n'umwe ashobora gukontorora Imana, kuyitegeka. Nimba uwo muntu hari by'ukuri ashobora gutegeka Imana, Imana ntiyoba ari Imana. Imana yoba ari uwo muntu ategeka Imana. Ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe ashobora gutegeka Imana gukora iki na kiriya. Ashobora kumuriha ayo mafaranga yawe ngo ahindure icyo Imana yavuze kuri wewe cyane ishaka, ariko by'ukuri arayajya, aragusengera yajye, ariko nta na kimwe Imana izokora. Uzosenga ugende unabwire Imana ngo kubera iki wemeye ibi na biriya na biriya, wangize iki Imana, waravuze ukuntu, ariko mu by'ukuri si Imana. Rero iyo uri kurasenga udasengera mu bugombe bw'Imana, ndakubwiza ukuri ni ikibazo kiba gikomeye cyane, kuko ayo masengesho ntahaja. Ariko iyo usengera mu bugombe bw'Imana, ntiwirigura urivuna, kuko Imana igomba gukora ibyo bintu n'ubugombe bwayo. Irabona ati kabisa, ukira gusenga gusa ibintu bikikora. Ni usenge musaba Imana ibaha ubwenge. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, sengera umuntu wese akarankurikira ngo Imana imuha ubwenge, amenye gusenga. Ntusenge wirongoye, ahubwo urongorwe n'Imana. Ndasenga kugira ngo Imana iguhe impwemu yo kurobanura izindi mpwemu, kugira ngo usengere mu bugombe bwayo, hame kwishuri. Ndasenga mu izina rya Yesu, usengera wowe udafise ukwizera, Imana iguha ukwizera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana ikugenderere, ikwigishe gusenga utandukanye n'uko wahora usenga, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngushimire wabanye nanje. Nimba wifuza kutwunganira, ushobora kwandika message kuri WhatsApp cyangwa ukandika muri comment. Ufise n'ikibazo ubaza, ushobora kukibaza. Imana iguhe umugisha, usangize ino message abandi
kugira ngo barushirizeho gutahura uko bosenga, hanyuma Imana ikabishura. Mwarahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.